Banwanyi ba We Talk Business turabaramukije cyane rwose aho muherereye, mugire ibihe byiza, ibyumviro byiza, kuko ibyumviro byiza nibyo bidushikana ku iterambere, kaduha amafaranga akaduha ubutunzi, akadufasha kubaka ubutunzi. Voilà. Harabari ku mutaga, harabari ku mugoroba, biravana n'igihe ikiganiro kirabiye, ariko mwese ndabifuriza ibihe byiza. Kuri uyu munsi nabazaniye umutumire dushaka yuko atuganiriza ku byerekeranye n'ibintu bihebuje by'ubwenge asanzwe akora, mbere bijyanye n'iki gihe cya none cya 2026 turimo. Reka ndamubaha yidondore, aza kutuyagira ibintu byinshi cyane rwose. Birasabwa yuko uza kumutegera, uraza kuhakura ide do business wahava ukora, kandi ikakuzana ikindi kintu. Hari n'ibindi bintu ushobora kuba wararondeye ariko warabuze, aza kuza kumva yuko akuzaniye inyishu mu bibazo ufise. Alright, ni Shadow muri kumwe, umutumire reka ndamubwire ndamuha akanya abibwire uwo ari we cyane. Ego, murakoze cyane kumpa akanya. Ndanabashimira cyane ku butumire mwandonkeje. Muri bake basanzwe bariko barashigikira ugwaruka mu kumenyekanisha bimwe mu byo bakora, no gukangurira urundi gwaruka rubone ico gukora icarico. Ku bwanje nitwa Irakoze Jean Dodier, ariko abantu benshi banzi kuri Engineer Masenge. Hama sanzwe ari je ndongoye ishirahamwe canke startup y'ugwaruka igitwa Waigo. Muri Waigo, mu bisata bya Waigo, no musisa kuvuga kuri Waigo digital, aho tuza kuvuga ibintu bijanye na technology. Hama ahandi nsanzwe ndi n'umunyeshure mu gisata ca kabiri ca kaminuza master muri sciences de l'information et intelligence artificielle, kaminuza y'u Burundi muri ITN. Murakoze. All right. Engineer Masenge Jean Dodier Irakoze, ayo niyo mazina ashoboye kukagutahana nizere yuko n'abanwanyi ba We Talk Business bamaze kumva ayo mazina. Bashobora kuba batari bayazi, ariko bumvise yuko wibaza cyane rwose ku byerekeranye n'ubuhinga bwa none, ariko barashaka kumenya ati mbega icyo kigo Waigo wavuze gikora iki, gikorera he, gikorera online cyangwa kirafise ahantu, nimba ari mu Burundi, nimba ari muri East Africa, cyo kibarizwa ni exactement? Ni kuvuga yuko aho isi igeze ino munsi si ngombwa umuntu agire biro, ahageze hose arakora, kandi ugasanga ibikorwa biriko biragenda neza. Waigo ico novuga coco ni societe iri enregistrée, ifise site web wezi3 akaburungu Waigo akaburungu BI. Okay. Rero urashobora kunaturana contact yacu, tukavugana ibikorwa byawe, tukabikora nta kibazo na kimwe. Turavugana aho duhurira, hama tukavugana ibikorwa byose mwifuza ko tubakorera, hama tukabikora ata kibazo na kimwe, kandi ku mwanya ukwiye, ku mwanya twavuganiye. Mbere rimwe na rimwe bikagutangaza igikorwa cyawe giheze imbere y'umwanya wari wifuza. Ego. Iyo uvuze ngo iyo umuntu ashatse yuko mumukorera ikintu runaka, muravugana mugahura, ni nk'ibihe bintu abantu bashobora kubarondera, abantu bashobora kubagana, bashobora kuvuga nti iki kintu ndanyotewe yuko ndagikorerwa, ntacyo nshoboye cyangwa nabuze ubishoboye, ni ibintu n'abantu bashaka kubamenya, ni ibihe bintu icyo kigo cyanyu gikora? Ubwa mbere na mbere nkuko twavuze ko nako dufise site web, turakorera ama site web, ama organisation n'ama entreprise ziba soit publique canke privé, zose turazikorera, abigenga canke n'ibikorwa bimwe vya leta bifuza ama site web, abifuza ama application de gestion y'ama pharmacie, gestion y'ama restaurant, gestion y'ama hôtel, gestion y'ama entreprise, que ça soit ressources humaines, comptabilité, ibijanye
no kugera amatimu kugera ibikorwa ibyo byose turashobora kugufasha tukagukorera logiciel bishobora gukora ibyo byose turakora ama application mobile tukakora n'ama application web turasanzwe dufasha abantu kubaforma mu bijanye na monde digitale tukabereka ingene bashobora gukora ama site web turakwereka ingene bashobora gukoresha nouvelle technologie ubu hari n'ama technologie ariko arafasha cyane cyane abantu gukora ibikorwa byabo bihuse y'ama intelligence artificielle turaforma abantu tukabereka ni gute intelligence artificielle wayikoresha mu nzira nziza ikakubyarira umusaruro nyamba nk'akarorero ikagufasha nko kuredija amail urungika abantu asanga asukuye arimo igifaransa kimeze neza nubwo utabuzi kukivuga neza kwandika makete kuredija amaraporo intelligence artificielle ikagufasha tukakwereka n'ingene ushobora gupersonaliza ikintu ukuye kuri intelligence artificielle nk'akarorero intelligence artificielle iguhaye ikintu usanga n'amajiskira arimo ama accent yaba no mu gifaransa tukakwereka telefone kucuraba nk'iki nicigwa ntanze ucuraba ukopye ikintu kuri intelligence artificielle uraba yuko ibintu byose bitonze neza bitonze umurongo turafasha abantu kwintegra ama solution iya mu ma platform yabo ama e-commerce ashaka ama système de recommandation turabikora abantu bashaka ama chatbot nk'ubu kabufise abantu benshi bakunda kubaza ama information kuri company yawe wewe ukaba udafise abantu bashobora kubareponda abo bose cyo dukorera un système tuvuga ni chatbot ku buryo umuntu akabaza ati nk'akarorero muri We Talk Business mukora ryari na ryari muri We Talk Business umuntu ashaka gukoraho ikiganiro akontaktande ibyo byose ikakwishura akaba ariho akaba ari ikwishura turashobora kugukorera iyo chatbot turakora n'ama bots yashobora kwanaliza ibintu nka tendance y'ibintu biriko biravugwa cyane ku mbuga ibyo byose turashobora kubikora turakora analyse des données amadonnées runaka nk'ubu kavuga ati jewe business muri boutique yiwanje teri date ninjijaya naranguye ibi byahasohotse bino tukakwereka mbega nibihe bintu bikunzwe ngaho nibihe nahahe woshira ingufu cyane nahahe woshira ingufu nke urumva apatire y'ama analyse des données dukoresheje intelligence artificielle ibyo turabikora tukanaliza ayo madone donc ico bita data analysis turasanzwe dukora no mu gisata cyo sécurité des systèmes d'information n'ama data cyane système d'information niyo cyo protege bijya byose tufate abantu bafise ama système ari sensible abantu bafise ama monnaie électronique abantu bafise ama e-commerce abantu bafise ikintu cyose cyo kirimo ibintu bashobora kwiba meme les données na données barashobora kuziba ibyo byose turashobora kumufasha ingene ashobora kubisekiriza twavuze ni ikintu kijanye na formation ibyo byose turabikora hama turasanzwe tunakora natwega ama projet yiwacu ama logiciel yiwacu turafise nka logiciel ya gestion des entreprises hariho les entrées les sorties hariho gestion du personnel ama appel bijya byo kuvuga ngo yatonze ntiyatonze bijya byose birimo muri logiciel ibintu byose bikorerwa muri entreprise twabikoze twisunze entreprise nahoze nkoramo kandi kuko ari je nayitwara narabona ati ndazi ati muri entreprise byose biba bimeze uko ressources humaines bigenda uko directeur technique bigenda uko byose twarabishizemo muri iyo logiciel hama turakoze n'indi logiciel yo ni platforme web na mobile itwasanya twarigeze kuyivuga kuri We Talk Business tukiri kuri iki kintu cyo gukora ama chatbot ashobora gufasha kukureponda donc à la place y'abantu dufise abantu baba bafise ibintu byinshi
mugabo akavuga nti peut-être umuntu nari kumuha akazi mugabo ntashobora gukora 24 kuri 24. Nibaza yuko icyo kintu kiza cishura icyo gisate mwashizemo kiri très important. Ego cyane gose nshatse kugishimika ko ndacumvise ava yuko tuza gutandukira iyi projet ya Sania kugira nayo ushobore kwibwa mbega Sania ishobora gukoresha abantu bande bayikoresha gute mbega ikoresha bande n'abarundi gusa canke ni Afrika gusa canke ni kuvuga yuko manze ngaruke gatoya kuri ico chama chatbot ico ni kuvuga yuko twararavye dusanga tudaboro haraba cyane ibisata bya leta ndashobora kuba ndibaza ati mbega kugira ngo nk'akarorero kugira ndonke kazi judiciaire binsabiki sinshobora kuronka ahantu henshi ho gutora amakuru nk'ubu ndashobora kuvuga ati nk'akarorero muri Université du Burundi kugira ndonke nkomande diplome binsaba ko mfise ibiki n'ibiki ibyo byose ndashobora gukora chatbot iza gukora bya bibazo byose nk'akarorero nko kuri Université du Burundi ikibazo cyose ushobora kuba wibaza ikakikwishura. Hama tugiye kuri Sania rero ni irimwo abantu bose begwa n'ikintu c'amagara y'abantu. Tuvuze abantu bose begwa n'ikintu c'amagara y'abantu ni guhera kuri twebwe abantu twese bivuga ko nta muntu n'umwe akumiriwe kuko twese turagwara turagira ibibazo bijanye n'amagara yacu ntagwaye amibe ndagwara malaria ndagwara n'ibindi ego iyo umuntu none agwaye iyo Sania ikimufasha iki exactement ego ni naco gituma rero tuvuga duti twese abantu hama abantu hari abandi bantu tuvuga specifique abakanga kaje tuvuga yuko hari amafarmasi akacabaho ibitaro akacabaho assurance cyane bajya babagira assurance santé akacabaho amalaboratoire amakabine y'abantu ze bigenga abantu bene abo Kuba ko Sania rero wewe ugwaye ikintu ca mbere ukora ni chatbot urayibwira Sania ngo ayo kunuko Sania nayo ikakwishura ibibazo iba yego hama muri ivyo bibazo harashobora kugera igihe ibubona ati jewe bivaye twarayihaye akanuzeya umurongo ntarengwa ku buryo ishobora kukibaza ico kibazo ishobora kucikwereka muri systeme yacu umuganga wo mu specialiste muri ivyo bintu kacikwereka ati nyabona jewe Sania sishobora kukwishura direct mico kibazo ahubwo vugana n'uwo muganga kacikwereka disponibilité yiwe nimba ushobora kubukinga urumva harimo n'ibintu byo kubukinga umuganga sa disponibilité ama rero akabamwo ikintu kijanye n'ama hôpitaux les hôpitaux nibyo nibyo bisanga bifisa abaganga benshi no ku bitaro rero naho nyene harabaho système d'orientation numva nk'ubu uje ndashobora kubanje kwivuza kuri Rwakarede ntaziti bimeze uku avec Sania ugiye kwivuza kuri Rwakarede irakubwira ati ushikira muri sari imeze uku hama utangurira muri aha hama uvuye aho uraza kurindira aha hama baraza niba guhamagara nimero yawe ugenda muri sari iyi uza gusangayo muganga nivuyeyo ti ugenda muri labo mvuye muri labo ugenda donc système d'orientation ariko akabazo gatoya abantu bawe wita ku business bariko barabukurikirana hari ibibazo bibiri numva boza guhava babaza ikibazo ca mbere ni Sania yakozwe n'abarundi cyane n'abarundi baba barayiguriye abandi bantu Sania yakozwe n'abarundi twebwe nyene yakozwe n'abarundi twebwe nyene n'utari umurundi yari arimo muri projet yari ari mu Burundi kandi yari ahamaze umwanya munini ngaha mu Burundi rero urumva yuko navuga yuko ni umuyaga mwiza w'u Burundi twariko turahema twese ico gihe turiko turakora iyo projet akandi kabazo ariko hava bibaza eske iyo Sania kugira umuntu ayikoreshe asabye iki
kuba afite telefone ibyo bibiri sifi ayisanganye ni Play Store no kuri wezi3 akaburungu Sania akaburungu Bay aha arashobora kuyitesharja akayikoresha atakibazo na kimwe gusa turiko turashiramo iyindi systeme izokorohereza n'abantu badafite ama smartphone hariho ibintu by'ama shortcode ijya USSD rero turiko turaraba ingene navyo nyene tubishiramwo twararose umu partenaire ashobora kubidufashamwo kugira tugironke byoroshe byo navyo ndibaza vuba bwango abantu bazobimenya i projet zoja ahabona hama bashobore kuyiexplore muri Sania rero novuga yuko harajamo no amafarmasi amafarmasi rero ni handi umugwayi ashobora kuba avuga ati jewe nkeneye umutuyo ubu hariho nk'igihe ushobora gusanga nk'umuntu ashobora kuba akeneye umuti ari Bubanza agahiga mu mafarmasi yose ari Bubanza akabura agahiga mu mafarmasi yose ngayi Bujumbura akabura oro yagenda nk'Ingozi ugasanga uwo muti Ngozi uriyo ariko avec Sania amafarmasi yose imiti yose zobiri hamwe ku buryo ibiri muri platform yacu ku buryo wewe ukeneye umuti upfa gushiramo baca bakwereka farmasi zose zifise uwo muti hama wowe ukacucaguramwo bakaca korokomanda ikwegereye niyi akaba ari uco ugenda gushorera muri ico gihe harimo kandi ikintu abakenyezi n'abigeme twaravuze ati nabo nyene mbega tubafasha iki ndavuga duti hari ikintu cinda zitifuza zikunda gutwarwa n'abigeme canke n'abakenyezi bubatse byose birashika gasanga abubakanye batwaye umwana ariko ntibari bamwifuza rero a partir y'amadone y'ubumenyi buba buri donc ibitabo byesplika ibintu bijanye n'ibyo vyirondoka rijanye n'amagara meza ikacifatira ko n'amadone umukobwa canke umumama ashobora kwarujisira muri Sania ya 6 mois passé ku kwezi ashiramo ukwezi kwa mbere agashiramwo nagiye mu bihe tel date nabivuyemo tel date kwezi kwa kabiri kwa gatatu kwa kane imaze gukwiza 6 mois imaze kubona les données de 6 mois irashobora kuca itangura kwiga ikabona ati hariho aya majuru ni amajuru a risque bino bintu ntubijemo comme ça bica biranafasha n'igihugu bya bindi byo mwirondoka rijanye n'amagara meza hariho systeme yo afasha yibutsa alert nko kucancisha umwana harageze kuza gucancisha umwana harageze kuza nk'ubufisi imbanyi uraharageze yuko uza gusubira gupimisha kuza kugirisha ecography kuko urabona yuko abantu bafise imbanyi ntibagitonda kwa muganga rimwe bagenda kenshi rero harakeneye na systeme ibibutsa ibyo byose birimwo muri Sania donc Sania novuga ko iragutse cyane gose tuko turaraba ingene ubuganga tubupenetre mu gisata cy'amagara y'abantu tugipenetra kuko nta muntu no matagira ikibazo kijanye n'amagara all right hari abantu bahora bagira ibibazo akavuga ni ndagwaye ingwara runaka no consulta umuganga nde ico kibazo no kuvuga si mu Burundi gusa ni kuvuga no buri hanze ico kibazo cyahereje kwishurwa mesherezami iyi video ni wayifata ukayipartaja ntuze kugira yuko uyipartagije kubera wita ku business uyipartagije kugira usove ujya mu yari afise icyo kibazo wawe undi yavuga ni mbega mengo bavuga kuja mu utinya ko mperuka iki gihe nzosubira donc ama probability nkena uyu munsi iyo Sania yaje yorosha ibintu n'ivyo c'est très important numva novuga ni félicitations ku Burundi babufisa abarundi baci ubwenge kugeza kuri urugero byandanje ukituganiriza kuri ibi byiza bya yuko mukora ama chatbot mukora mwakoze Sania n'ivyirimwo kikintu numvise kiri to wow kabisa kumva yuko ndagiye ndashatse kwivuza rehabilitation generale y'ubuzima bwanjye amagara yanje no kwitura he umuntu akaba system ya Sania ikacikoriente ahantu hari hafi yaho uherereye vraiment numvise ni ikintu kiri très important
ndavuga nti felicitation ku Burundi babiburuka abarundi nk'enama mugabo sometimes ntibitandukanye hari ukuntu mba numva bitangaje ahandi naho nkumva memo ntibitangaje kubera abarundi burya bazwi ko guca ubwenge kukumva yuko ingorane yigezemwo atora solution yayo byoroshe donc ubandanije kutuyagira kuri iki kintu cya Sania kugeza uyu munsi ubona umurindi w'abantu bari barikoresha ungana gute ufatiye ku Burundi Sito Suite Sania kugeza uno munsi navuga ati kameme turishimira intambwe tugezeho kuko ino munsi s'abarundi gusa bayikoresha turafise abantu bo muri Niger bayikoresha turafise abantu bo muri Colombia bayikoresha turafise abantu bo muri za Tunisie turafise abantu bo muri Maroc novuga yuko turafise abahindi bayikoresha turafise abari muri USA bayikoresha kugeza ino munsi vraiment Sania iri mu tuvuga ko iri kirakoreshwa cyane gose rero naco gituma tuvuga natwe kame tarabonye aho gushira ingufu ni gushira ingufu cyane kuri Sania kiretse yuko mu Burundi tubona yuko umuvuduko wo kuyikoresha umenga ni muto sinzi yuko ari kibazo ca connection nico gituma twaje twiyumvira ibyo bya short code alright ku bantu bashaka gukoresha ama site web abantu bashaka kumenya gukora intelligence artificielle no gukora ama application umwanya mwiza yuko itura Jean Dodier irakoze bakabatunganiriza kandi ngo mu mwanya harakantu yavuze ngo ati nimba wibaza yuko uyikorerwa mu ndwi imwe atahubwo twegushobora gusanga tuyikoreye mu minsi 3 ugatangara Jean Dodier ubu nakahika ni gute mushobora kwitaho abantu kuri urwo rugero icyo kintu mwakisanze mu gute mwumvise yuko mukwirabora ikintu mwene ico gute turiko turakora turarabana na Vision Pay ubu turafise imbono kazoza 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere ntidushobora kuvuga igihugu cifashe mu gihe uza gusanga ibintu byose ntidushobora gutera imbere mu gihe ibintu byose dushobora gusanga tugendana impapuro amafaranga umuntu agendana isakoshi yuzuye amafaranga ibyo byose ibyo ntibishobora gukunda bisaba yuko kameme turaba ingene ibintu byose biba digitalization nayo ni hari abantu benshi bumvise digitalization bumva ngo kwirukana abakozi n'ibindi oya ahubwo biza gufasha babakozi bari bahari ibikorwa bari gukora nko mu minsi 5 babikora nk'amasaha 3 si kuvuga ko biba bije kubirukana abantu benshi bagira ubwoba ngo mu entreprise yabo bareke kuduhamagara to digitalize entreprise zabo abakozi ngo baragenda oya ikindi naco nuko kameme tuba tubona yuko gukora ikintu cy'umuntu tukagikora mu mwanya mutoya nawo ni byiza kuko umuntu amaze kuba kwituye akwitura akwize ico kintu agikeneye reka rero tukimuhe kare bishobora kumufasha ikindi naco twovuga kuri ico nuko uza gusanga donc hanini kuba birengeye yuko bikenewe abantu n'umunsi barakeneye yuko izi mbuga zabo zigira baziko ibintu byabo babidigitalize hari abantu bafite amaservice ngaha batanga hari abantu batembereza ingenzi kubera ko batagira amasite web kandi twibuka yuko vuba bwango tugira dutware Uburundi bugira butware Union Africaine Burundi kandi bukaba ari igihugu ciza umuntu akora mu gisata c'ingenzi afise site web bizokoroha cyane yuko umuntu afyonze avuze ati okay ngira ngende mu Burundi bega ninda zontembereza aribonye site web yo muntu direct acavuga ati reka ndamu contact nyamba hari bari ko contact ziwe canke abari ibintu byo kubukinga ari akaca bibukinga akabaje kuvisita Uburundi kuko Uburundi buzomenyekana kandi natwe turakeneye yuko tubumenyekanisha muri no opportunity turonse yo gutwara Union Africaine ikindi naco nuko novuga yuko narageze bako ryo kuraba imigambi izoshigwa imbere n'u Burundi muri iyi muri bako ryo kurongora
Afrika nabonye harimo ikintu ca e-commerce nayo ni e-commerce electronique bikorwa nande natwebwe abafise ama e-commerce rero hariho navuga na strategy canke ingene standard ama e-commerce kugira yemererwe na RCT vuba bwango bishobora gutangura iyo strategy tangura gukoreshwa bega barakwije ano ma norme e-commerce yawe irakwije ama condition nayo ibyo byose babikeneye nibaze tubibakoreye kuko twebwe muba twaragize bakwe ryo kuri soma kenshi twaragize bakwe no kwicarana n'abariko barabitegura ibyo byose rumba yuko kamwe turabifisemo uburambe rero kuba tukora ibintu tukabinyarusa utudaboro nuko tubifisemo uburambe ikindi naco nukuza urumva ne experience ica kabiri nuko rimwe na rimwe turanasoma n'amategeko ababigenga nka security turazi ama norme tukoresha muri security rero kuba de plus ugira experience de plus ibintu bikora ku mwanya mutowe kandi ugakora ibintu do qualité ikindi naco de plus ubi informe ku bintu de plus uza gukora ikintu gihuye n'ibyo amategeko avuga rero du profite ikindi novuga ni ku profita dukora ama software dushobora kudandaza mu bindi bihugu kuko Burundi bugira buronke ibako ryo kurongora Afrika ni ibintu bishobora kuba gake mu myaka 100 rero tubiprofitiremo abantu bafise ibintu bakora abantu bafise ama industry baze tubakorere ama platform yo kudandariza ko ibintu byabo dupenetre Afrika abantu bafise ama entreprise baze tubakorere ama site web penetre kugira turabinye dupenetre Afrika baze abantu bose umuntu wese afise akantu nakajya yitwa gatoya turamukorera website bangana kandi itamuzimba kuburyo ashobora kuvuga ati wow nzobwira n'umugenzi wanje aze mu mukorere alright Jando diye dusozera tugire abantu abariko baradukurikirana nimba utarakora subscribe ugere ukore subscribe ikiganiro niyumva ca kuryoheye kameme udushira ku like ikindi kintu naco hano ni kuri WeTalk Business ni kuri kaminuza n'ahantu uri butorikaye n'igikaramu kavuga ne ngira ndakura imigambi ngira ndakure ide de travail ngira ndakure ikintu numva yuko kitafashije kizofasha mutoya wanje cyaye gifashe inshuti zanje nico uzokura kuri WeTalk Business. That's why you must do subscribe kugira binashobotse kuvuga ndakeneye ko muzo nkora ikiganiro hariya muri commentaire bishireyo turakumvira kuko twayeho kubera wewe. Alright, sozera niki kintu bombwira abantu wanyu ba WeTalk Business? Abanywanyi ba WeTalk Business no maza nkabashimira kuba bakurikiranye kino kiganiro kugera ku mpera. Ikindi naco abanywanyi ba WeTalk Business na organisation yose ya WeTalk Business ni kwishimira kuko ibi biratuma abantu ubwa mbere bamanza bakabona ati mbega mu Burundi bino bintu try tubifise gasanga ntavyo bari bazi yuko mu Burundi bino ibintu nk'ibi hari abantu babikora. Ikindi naco novuga no baha nimero mu gihe bari interested bakandondera 69 65 16 69 69 65 16 69 69 65 16 69 bashaka kundondera tukakorana ibikorwa hama namwe Imana ibahezagire mugire umutima wo kwama mwibuka gufasha abajene nkuko muhama muri ko murabikora no kwigisha abandi bumve yuko kame humuka amaso babone yuko Burundi ushobora no kubutereramo imbere uranye. Alright, tubipfurize ibihe byiza turabashimiye kuba mwadukurikiranye ibintu bine ndabipfurije inyuma yo kumviriza kino kiganiro inyuma yo kugira ubwenge gerageza kugira ubumenyi maze kugira ubumenyi gerageza ugira ubumenyi bukuganisha kuronka amafaranga maze kuguronka amafaranga curonka ubutunzi. Alright, mugire ibihe byiza, get rich or die trying, never stop learning. Yari Shadow mwari muri kumwe, murakoze cyane.